nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo nka politike, agateka kazi na muntu, ubutungane, amagara y'abantu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Tukaba tugira tugaruke nanone kuri Alenge Bunyoni agware mu bitaro bikuru vya Gitega. Igihagararo yarasanzwe afise mu muhari Paripehutu FNL ishami rya Misigaro Donatien yarashatse gucimukana mu muhari FDD, ariko naho hari asanzwe yindi ndinganizo yo kubana mu nzego hisunzwe ingene bamwe n'abandi barushanya uburambe muri uwo muhari. Akagwara ko kwiyemera cyane no kwishira hejuru karatumye Alenge Bunyoni yinubwa na benshi mu muhari FDD kurusha uko Godefroid Niyombare na Guillaume Nabindika bavanye muri FNL ya Misigaro babanye neza nabo basanze muri FDD. Yiswe bigori bana kuva mu muryango wiwe w'amaraso bivanye n'ivyahakoreye bibandanya bimugora no mu muryango wiwe mushasha wa politike CNDD FDD, kuko yamanye inyota idasanzwe yo kuja kwisonga mu bafise amatungo y'umurengera no kunungarara kwisonga ry'abandi mu burongozi. Ni kenshi kandi ngo yagumye yibuzwa ko muri system utipanga ahubwo upangwa ntiyajijuka. Ni kenshi yumvikanye mu bibanza bitandukanye ryoza abagenzi we ko ariwe kizigenza mu gutunga amafaranga menshi kurusha abandi, ko abandi bagisa nabi nkuko basa bakiri mu ishamba, ariko we asigasa n'amafaranga akavuga ko ico asigarije ari ukubarongora akaba umukuru w'igihugu. Ngaho niyibutse rero ko muri systeme iyo baguhinyuye yuko hari ikintu ushaka gushika ko vyanka bikunda naho wocahe ico kintu atacobogwa, kuko baba babonye ko hari yindi ntumbero itari nziza ufise. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 dusubiye inyuma gato imyaka 11 mu ntara Karusi mu nama yahuje Cercle de Généraux yiga uko bo kwifata ku bijanye n'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Bose bahurije ku ngingo ko Nkurunziza adashobora kwitoza ubwa gatatu bisunze icuka cyari mu gihugu n'ijisho amakungu ariko araraba Burundi. Kandi Nkurunziza nawe yaremeye gushiraho intayishize inama isozegwa amahoro. Ku gatima Bunyoni yijya kara ko nawe yoba agirashikirwe, niwe yashikirize cyumvira abaraho ababwira ko bamwize yumva yoje muri ico kibanza kuko arinda atotinya guhangana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amakungu. Muri systeme bishiye ko bagiye kuvyiga, nawe acatana ivyizere bidasanzwe kuko yiravye arabona ko atawundi yo musumvye bisabwa kugira habwe ico kibanza. Muri systeme rero ngo bahavuye bafata ingingo ko Nkurunziza ariwe akwiye kwitoreza ikiringo ca gatatu. Mwibuke ko muri iyo myaka y'ibihumbi 2014 Nkurunziza yarafise izina ryiza mu gihugu no mu makungu, ni henshi yatangwa ko burorero nk'indongozi y'akarorero. Yafata ingingo akanka burundu kwitoreza ikiringo ca gatatu ngo yari insinzi ikomeye kuri we, kuko amakungu yaza yamaze kumwemerera ibindi bibanza vy'iteka mu makungu harimo no kuba indongozi ikomeye kw'isi mwishiramwe ry'umupira w'amaguru FIFA nk'ukunda urwo rukino. Ngiyo ngingo yo kumuha ico kibanza muri FIFA ntirwari urukundo rusanzwe rw'amakungu kuri Nkurunziza, ahubwo bamwe mu bihangange vyo kw'isi batinya ko yitoje ubwa gatatu hashobora kwaduka injyana mu gihugu cy'u Burundi bigatuma inzira amakungu yacishamwe butare aho mu Burundi abukuye muri Kongo ihagarara. Ico gihe biyemiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza bakaba bari bagwiriye mu gisagara ca Bujumbura. Muri systeme bamaze kuronka ayo makuru ko Nkurunziza ashaka vane iteka ku butegetsi yitwa intwari yigenjeje neza agacaja gusayangana mu makungu atabajijwe ivyo yakoze. Bibuka ko Nkurunziza yahemukiye Hussein Rajab mu kumucafuza mu Barundi no mu makungu, ko ari umugumutsi atuba inzego n'ayandi mabwa menshi. Systeme yaravyanse baca bakoresha imikenyero y'ubwenge bapfunditse. Muri systeme ya Cercle de Généraux bayigabuyemwo kabiri, bamwe baguma bagaze ku ngingo yo kudashigikira ikiringo ca gatatu, abandi baje kwa Nkurunziza kumwereka ko bamufasha kwitoza ku nguvu abapfumbatishije, bamwereka ingaruka mbi yogera mu butungane ku mabi yagirizwa yihenzaga mu butegetsi wundi muntu. Uko niko kandi Nkurunziza nawe yahavuye yanka ivyahabwa n'amakungu ahitamwo kwitoreza ikiringo cashize Burundi mu bihe bikomeye. Intumbero ya systeme kwari ukumusekanisha n'amakungu mu gukwega ingwarane zotuma abahora
bamucishamwe ivyabo umuhora bahora bacishamwe ivyabo uhagarara gutyo yamakungace aha urusha system hindura ibintu vyihuta mu kwaka ubutegetsi inkuru nziza maze yanze bandanye ihita. Vyategekanywa ko hatangura imyerekano y'abanyagihugu nkuko biba mu bindi bihugu maze abajejwe umutekano bagaca bahindura ibintu kujya mwabonye vyagenze. Ariko kubera mu Barundi hama hari inyanka Burundi zabigize umwuga ngo vya bihugu twababwira vyadukongataje kuva twikukira bemaze kumenya ayo makuru kuko navyo biri mu bagize amakungu vyaciye vyibiri banga kakagwi k'inyanka Burundi. Bababwira ko hariho abarundi bishize hamwe muco bita systeme kugira bahindura ibintu mu gihugu, ariko kubera ivyo bihugu atari vyo bikontorera iyo systeme kandi ivyo bikaba vyashaka ko ubutegetsi yajaho abo bakontorora bategetse ako kagwi k'abarundi ko ca gategura irindi tembagazwa ry'ubutegetsi rizoca rikurikira iryo rya systeme. Bakazobesha abanyagihugu ko basanze uwo mugwi warurongowe na Niyombare warabeshe wagomye ukorana na Nkuru Nziza mwibanga kuko Niyombare atohemukira Nkuru Nziza babanye ku rugamba. Ababikurikiranye neza barabonye ko mu ntanga imyerekano yari ihurikiyemwo abarundi bose bava mu migambwe n'amoko bitandukanye harimo n'abavuye muri CNDD FDD bari bagiye kwifatanya n'abandi barundi. Areka ku kagwi kakorana n'abanyamahanga kategetse abakayoboka ko bivangura n'abandi barundi kugira ivyo kateguye n'ivyakunda vyose bizokwitirirwe bo gusa. Ako kagwi karihenze mubo kita abako harimo abasanzwe arabo muri systeme nibo bahindukiye baza kuburira uburongozi bwa systeme ko umugambi wamaze kononekara. Mu nteguro za systeme ntibashaka ko ari amaraso ameneka ku mpande zose, nico gituma babijejwe bari barindishije Nkuru Nziza ko yoja mu nama muri Tanzania ko igihugu bakibona kugira ntazokomerekere muri iryo hinduka ry'ibintu. Nico gituma benshi mwabonye igipolisi cawe itegeko ryo gukinjura kikabisi gisirikare mu kanya gato turarondera abapolisi iyo bakamanganiye turahabura. Kubw'umubano mwiza w'uburongozi bwa systeme na Tanzania ico gihugu caremeye kwakira Nkuru Nziza kikamuha ubuhungiro mu kurindira ko ibintu bisubira mu buryo. Ivy'indongozi za systeme zari zabikoze kubw'impuhwe n'urukundo zamye zifitiye umuryango wa Nkuru Nziza, umuvyeyi wiwe n'umukenyezi ndetse n'abana. Systeme rero imaze guhagarika giturumbuka ico gikorwa kuko caza camaze kwinjirwamo n'abatovyi kakagwi karashatse guta ibintu mu rudubi haduka kajagari n'ibindi vyinshi bibi vyakurikiye abarundi baba bahemukiwe na bene wabo. Iyo niyo mpamvu General Bunyoni yasavye systeme bitari gukunda kuko hariho iyindi nteguro ikomeye. Nubundi ntiyacitse intege. Bunyoni yagumye arindiriye ko ikiringo ca gatatu ca Nkuru Nziza gihera agasubira gusaba ico kibanza. Ababanye na Hussein Rajabu barazi ko hariho ukuntu amusaba ikintu akakubwira ko arindira ico abandi bakivuga ko ariko mu rupfasoni no kubahana aba yaguhakaniye. Ngivyo nizo vyagoye Bunyoni ko abitahura igihe asabiye ko wa muhango w'umwaka w'2014 wanka mu mwaka w'2020 hoho bo kwifata mu jisho bakahamuha. Ngaha Bunyoni wewe icari kimuraje ishinga no kwifuza kwicara muri rya ntebe no gusangana kuko iruhande yuko bari we yaratunze cyane kurusha bo basangira urugamba yumva ko ari wakwiye no kubarongora bakama bamwunamira sotsi igihugu cankaganutse we n'umukenyezi wiwe bakama bashonyanga ku musezero utukura papier rouge n'ibindi birori bisa no kwiryohera. Si Bunyoni wenyene ubwiwe nawe ubwiwe vyaramukanze yumvise systeme ari wigenye ko azoba umukuru w'igihugu. Uwo ni Varisito Ndayishimiye. Abatangaye n'abaguye basutamye bose kubw'iyo ngingo nabibaza ko hari hakenewe umukuru w'igihugu azi gusorongora ijambo azi utu na turiya, ariko neva abamuzi barazi ko ibimugora uwo munsi vyamye bimugora kuva kera no mu bihe vy'urugamba. Ico systeme yamugomwe ko nuko ashoboye gukora ivyo bamusavye vyose nubwo yabona umengo biracuramye ntaca baza ngabikorana ubukerebutse kuko muri warizera ko abagabo barongoye systeme baba bafise imvo ikomeye kandi ibanga ituma bakora ivyo bintu. Hariho amabanga ya politike yo ku rwego rwo hejuru bitaba bikwiye ko amenywa na bose. Ubona ko hari abafise imitwe yoroshe no gukinga ntihagira
abata izo bambaye. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Bunyoni amaze kubona ko system ihaye ikibanza Evariste Ndayishimiye bifashe nk'akagaye, aca afata ingingo yo kubikora ukwiwe. Bunyoni yaciye atangura kwegeranya abo yahoze atwara muri Paripehoto FNL bari mu nzego z'umutekano n'ahandi, vyatumye abo bagendanye bashegeshwa bashaka kwihanira, ariko system iramama babwira Bunyoni ko yokinjura akava mu gihugu ibara ritaragwa aranana. Muri system babifashe nk'agahimbo kamwe ka yihimbure iyindi zomera, niho barabijyano gito bamuha cyo tuma subiza ubwenge ku murongo. Uko bivugiranwa yoba yarasavye gusubizwa mu bandi, ati nimugenze izo niko ndeha, izina niryo muntu Bunyoni, gutyo akaba yemera gukinjura. Imwe mu nzira system imaze gukoresha mu gukura abantu bameze nk'abo mu gihugu ibishisha mu nzira yo kuja kwivuza mu mahanga. Uti twizera ko uwo mu murazosubira kuronka akaryo ko kugorora imitsi kutwuma twabigenewe nk'utwo yarafise mu rugiwe. Muri system barakunda bumva batarinze kugondogwa izosi, kuba niyo mbari n'abandi benshi bari hanze y'igihugu batavuga suko badafise ivyo bavuga, ahubwo nuko niko system ikora, igusavye kunuma ukabugwa irengero ubikora uko ngo niko bikogwa. Hariho abemererwa guhunguka n'abandi bagumizwa hanze, kandi bose ari bamwe nk'uko amakuru adushikira abivuga, cyane cyane bamwe mu bakurikirana hafi vya politike ndetse bazi n'ingene system ya CNDD-FDD ikora. Mu yandi makuru reka tubandanize narone ku biriko biravugwa mu gisata c'ubutungane ndetse n'agateka kaze na muntu, aho mumenyesha makuru Sandra Muhoza yagomejwe mu ihoro rikuru nubwo yagomye ahasabwa ko arekugwa. Senare nkuru y'igihugu ya Ngozi yafashe ingingo ku munsi wejo uheza igenekerezo 14 Gitugutu yo kugumiza mu munyororo mumenyesha makuru Sandra Muhoza mu kurindira ko dosiye yiwe yigwa neza. Iyo ngingo ikaba yarafashwe mu gihe hari akamo k'amashyirahamwe mpuzamakungu ajejwe gukingira agateka kazi na muntu n'aharanira ubwigenge bwo kumenyesha makuru agumye asaba ko yorekugwa. Mwidonido ry'ugo rubanza gwari rwabaye ku igenekerezo 7 Gitugutu, abamuburanira bari biyamirije utunenge twinshi kuko uwo mumenyesha makuru yari yashengejwe imbere ya sentare atabanje kumvirizwa na parike ya Ngozi mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu. Sandra Muhoza umumenyesha makuru wa Ranova yagirizwa guhungabanya ubutaka bw'u Burundi no gukwiragiza imvugo zibibugwanko. Yarahagaritswe kugenekereza 13 ndamukiza umwaka weze w'ibihumbi 2024 Ingozi apfungirwa mu iborero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba kuva kugenekereza 18 z'uko kwezi nyene. Mu ntango sentare y'iyungururizo ya Bujumbura Meiri yari yamenyesheje ko idashoboye kuburanisha urwo rubanza, bituma urwo rubanza rw'umumenyesha makuru rugorana gusumba. Ingingo yo kugumiza mu munyororo Muhoza irateye impunginga amashiramwe aranira agateka kazi na muntu n'aharanira ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Akaba asaba ko hoba umuco kandi n'urubanza rugakurikiza amategeko. Abo basangiye umwuga hamwe nabo mu muryango wiwe bizeye ko uko kwiga mwidonido dosiye yiwe bizotuma atunganizwa akarasubizwa iteka giwe. Icyamashiramwe mpuzamakungu naco abivuga ko ishiramwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF ryateye ivyatsi pfungwa rya Sandra Muhoza rikavuga ko senere y'iyungururizo ya Mukaza yari yamenyesheje ko senere ya mbere yakiriye urwo rubanza itari ifise uburenganzira bwo kumuburanisha. Ivyo bikaba vyerekana ko igihano yari yaciriwe ubwa mbere gica kiba imfa gusa. Iri shiramwe rigasaba indongozi z'u Burundi gufungura umumenyesha makuru ariko ararenganywa. CPG yo ikabona ko ari akarenganyo gakabije kugumiza mu munyororo Sandra Muhoza nubwo senare y'iyungururizo yari yafusi igihano yaciriwe. CPG yasavye indongozi z'u Burundi kumurekura vyihuta. Iyo shiramwe rikamenyesha ko ibiriko biraba vyerekana gushaka gukandamiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi nkuko bose babitangaza. Ni mu gihe mu gihugu c'u Buganda grenade yahitanye umutama n'umwana umwe, abandi babiri bo muri uwo muryango bobo barakomereka. Grenade yatewe yarahekuye umuryango wo ku mutumba Gasenyi muri zone Buganda muri commune Bukenya naho mu ntara ya Bujumbura uburengero bw'igihugu. Serugo umutama w'imyaka 72 n'umwe mu buzukuru biwe barasize ubuzima, abandi babiri bo muri uwo muryango barakomeretse cyane. Mu rubanza rwo mu muryango rwahindutse umubabaro.
Kubwo amasoko mu ntwaro ico gitero cabaye hafi isaha imwe z'ijoro ry'igenekerezo 13 rishira igenekerezo 14 gitugutu. Uwo muryango wa Ismail Havyarimana w'imyaka 72 wari uruhukiye mu nzu aho grenade yaturika. Uwo mutama yaciye acikana ubwo nyene. Umukenyezi wiwe Emiliane Ndagijimana w'imyaka 60 na babiri mu buzukuru biwe barakomeretse cyane. Abo bakomeretse baranyarukanywe ku bitaro vy'i Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi, ariko umwe muri abo bana yacikaniye mu nzira kubw'umwe muri abo mu muryango. Kubw'umukuru wa zone Buganda Varisto Ntahiraje biboneka ko ubwo bwishanyi bwoba bufitaniye isano n'amatati y'amatongo. Utumuhisi yarafitaniye amatati y'amatongo na bagenzi biwe yaramaze guhakwa kwicwa inshuro 3 imbere y'iki gitero kimuhitanye. Kubw'iryo soko kandi uwo mutama yarikekwa ko uburozi, ivyo bikaba vyama vyakoreshejwe muri bene ayo matati kugira ngo hasigurwe ubwo burozi, ubwo bukozi bw'ikibi. Abajejwe intwaro muri ico gice bagasigura ko amatoza yatanguye kugira ngo hamenyekana bakoze ubwo bubisha. Inzego zijejwe umutekano nazo kandi zikaba ziri ku kivi, niko vyatangajwe na Musitanteri wa Bukinanyana akemeza ko umuco uzoboneka kuri urwo rubanza. Mu kibano ubwoba n'ishavu birarenze urugero. Abanyagihugu bemeza ko babonye abantu bitwaje ibigwanisho bazunguruka mu itongo ryo mu isi iminsi 2 imbere y'uko ico gitero kiba. Bari bambaye ibikoti, ibigwanisho n'amagrenade, bikaboneka ko bashaka kumwica, vyiganwa n'umwe mu begereye uwo mu isi akibabaye. Kugira ngo birinde ko hari abashobora guhamwa, indongozi zemeza ko zizogira inama yihuta igamije guhumuriza abantu muri ako gace. Umuryango wo mu isi ku ruhande rwawo usaba ko amatoza atangurira kubavukana n'uwo mutama wikeka ko ari wo bategetse abakora ico gitero ku mvo z'amatati y'amatongo. Uyu Ismail Havyarimana asize umupfakazi, abana 8 n'abuzukuru benshi. Rugogwe rwerekana urupfu rwe rukaba rwerekana urugero amatati y'amatongo no kwagirizanya uburozi bibandanye bitana abantu bikanatandukanya bavukana mu mitumba igize igihugu. Iyo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone utarafyenda ko kugira ngo toje cikana nadushikiriza no Muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko urakora.